ingenda babwire abantu b'Imana ushobora kuba mu kibazo aho kumenya guhungiraho ugahungira hatariho kandi aho gutabagwa bakunzi ba Horikana TV numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Uri umwizigirwa mwami Imana, uri umugwaneza kandi uri umunyabuntu. Reka izina ryawe turishime kuko rirabikwiriye, kuko uri umwami mwiza wadukunze urukundo rutangaje, wemera gutanga ubugingo bwawe kugira ngo urokore ubwacu. Mukunzi mwiza watubereye vyose, uyu munsi nta wakwizeye n'umwe azokwigera maramara, kandi nta n'uwagukoreye azokwigera yikorera amaboko. Reka abana b'abantu mwami tugira inyota yo kugukorera, tugira inyota yo kukurondera, kuko ari umugabane mwiza udahomba. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibicawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo reka kwifatanya n'abanyabyaha kuko uzohomba umugisha wawe. Ndababwije ukuri, kwifatanya n'abanyabyaha bigutwara mu kaga gakomeye. Haleluya. Rigukura mu mugabane wawe mwiza, rikakujyana mu nzira mbi, uzoboneramo ubuhombe bukomeye. Reka turabe umuntu yagiye kwifatanya n'abantu batari bo, arahahombera bikomeye. Dusome muri Rusi, turasoma igice ca mbere, duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 5. Mu minsi y'abacamanza ikigoyi cateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu mu Buyuda ahungira mu gihugu c'Imowabu hamwe n'umugore wiwe n'abahungu biwe bombi. Uwo mugabo yitwa Elimeleki, umugore wiwe akitwa Naomi. Bari bafise abahungu babiri, umwe yitwa Mahaloni, uwundi akitwa Kiriyoni. Bari abanyefurata b'i Betelehemu mu Buyuda. Bashika mu gihugu c'Imowabu babayo. Elimeleki umugabo wa Naomi arapfa. Naomi asigarana n'abahungu biwe uko ari babiri. Barongora abanyamowabukazi, umwe yitwa Orupa, uwundi yitwa Rusi. Bamarayo imyaka nka 10. Maze Mahaloni na Kiriyoni bompi barapfa. Uwo mugore abura abana biwe bompi n'umugabo wiwe. Imana idutabare. Iyi nkuru dusomye ni inkuru y'umuryango wa Elimeleki n'umugore we Naomi n'abahungu babo babiri. Inzara ngo iratera, iteye bagira ubwoba barahunga. Uguhunga kwabo bahungira mu gihugu c'abanyabyaha. Bahungira he? Mu gihugu c'abanyabyaha. Ngo bashitseyo bagira ibibazo bikomeye. Ingenda babwire abantu b'Imana ushobora kuba mu kibazo aho kumenya guhungiraho ugahungira hatariho, kandi aho gutabagwa ahubwo kwegera ibyago bikomeye bisumba n'ibyo wari urimo. Urumva ngo hajya Satani iyazi ko wakoreye Imana, iyo ugize akantu gato ikugurura umuryango, Satani ahubwo yihuta kukugirira nabi kugira ngo ntuzusubire kumucika. Arihuta cyane kukugirira nabi kugira noneho agutsindagira kubabaze, agukomeretsa hamwe n'umutima wo kurondera Imana ukika.
uyu mugabo ngo arapfa, uyu mumama asigarana n'abahungu biwe babiri, hanyuma aca bashingira abakobwa b'abanyamahangakazi. Aho guca avuga ati reka mpunge nsubire iwacu, mve aha hantu ko ahantu nta mugisha ndahaboneye, narazimiye, noneho afata ashingira abahungu biwe, abashingira abakobwa b'abanyamahangakazi. Nawe buraca kabiri, nabo Satani barabamize. Bantu b'Imana, kenshi uzurabe hari aho umuntu avuga ngo jewe mpuye n'intambara, none reka nironderere voie de sortie. Iyo utoye Satani agupresenta mbi, kuko ubwami ni bubiri, nta bwami bwa gatatu buhari, hari ubwami bubiri, hari ubwami bw'umwiza, hari n'ubw'umuco. Rero umunsi ndasubiye kukwinginga, iminsi yose uzohura n'intambara, iminsi yose uzohura n'ikibazo, hungira ku Mana, hungira ku Mana, kuko ku Mana niho uzorongera inyishu, ku Mana niho uzobonera iki, niho uzobonera ubutabazi burama. Urumva uyu mumama arapfakaye, aravuga ati jewe kugira ngo numve ko abana banje bahumuritse, reka ndabashingira. Ashingira hatariho. Satani aravuga ngo reka ndagukomesha ahubwo gusumba. Abahungu biwe baba barapfuye, asigara n'abakazana biwe gusa. Muze murabe, nkunda no kubibona, hari n'abantu usanga muri ko muraganira, ugasanga umuntu dufate, nkunda kubibona nko ku badamu, akakubarira ati umugabo wanje ataha amajoro, mbega jewe uyu munsi ntazi ko jeho nanje mfise abagenzi dushobora gusohokana. Ugasanga wa mudamu aho kuvuga ati reka ntahe mfukame nsenge ndamusengere ndabe kumwana yo muhindura umutima ukagaruka, nawe agiye hehe, aciye ajya gukora nkawe. Kandi iyo ugiye gukora nkawe, hari byinshi biba biriko birapfa muhira, hari byinshi biba biriko birononekara. Satani none akaza akavuruga abakozi, akavuruga abantu, ugasanga ibintu byabaye bibi gusumba uko wewe wari gutekereza, ukamurindirira ku birenge by'Uhoraho. Haleluya. Mwabavyeyi mwe, mwabadamu, kirazira kwihoresha ikibi kindi ngo umugabo yantrompe nanje reka ndamutrompe. Je nta bagabo bo bakinkunda, uhungiyeho, umva uhungiyeho, agenda ijoro nanje mbega sinorigere, je sindi sabagenzi, ariko aronona ubutunzi bw'umuryango. Mbega je sinshobora kugonona, mbega nije sinogira ibi. Urumva mukaba muri competition. Umva uwo si umugambi w'Imana, uwo n'umugambi w'umugwanizi. Haleluya. Nawo maho kuvuga ati reka nsubire iwacu, reka mbe muri iki gihugu nta mugisha ndiko ndakiboneramo, avuga ati noneho reka n'abahungu banje ndabashingira abanyamahanga. Nkuko n'abakristo b'uyu munsi kuvuga ati reka negera Imana, ati reka ahubwo angira ibi kaniruke ku mupfumu, reka niruke ku mupfumu ampe inzaratsi, kugira ngo umugabo wanje ndamwifatire, ndamukure mu maboko ya naka. Mbega iyo nzaratsi wibaza ko hari iciza kirimo? Ega bifise garanti, bifise durée de validité. Satani nta ciza na kimwe kiva mu maboko yiwe. Mu maboko ya Satani haba ibibi byo kwica no kurimbura, ko nico camuzanye. Haleluya, haleluya. Nimuhungire kutanga ubugingo. Kristo ava mu ijuru nta kindi camukuyeyo, yaje gutanga ubugingo ngo kandi ngo abutange bugwiriye. Haleluya, haleluya. Niwe guhindurira.
niwe agutabara, niwe akugirira neza. Haleluya. Mureke guhungira hatariho. Abimeleki yahungiye hatariho, ajana umuryango we muba. None aha ntihariho abandi bari basigayeho? Hariho abandi bari bahasigaye kandi baratabawe. Rero abantu benshi iyo bahuye n'ibibazo barata umutwe, agafata ibyo abonye byose. Mpemuke ndamuke. Ariko Imana ivuga ngo ikigeragezo n'icyaba kije kivogeremo. Haleluya. Kivogeremo, nturabe inyuma urabe imbere uvuge ngo ejo ni heza, iki ndashobora kukivamo, kuko Imana yavuze ngo mu mazi menshi nzoba ndi kumwe nawe, mu muriro ugurumana nzoba ndagufasha ukuboko, ntuzosha. Haleluya. Mugabo urumva ufashe inzira itariyo urasha. Ufashe inzira utariyo uruzi ruragutembana. Ariko uvuze uti Imana, uko bisa kose, uko bimeze kose, ndi kumwe nawe, sindakurekura. Haleluya. Sindakurekura. Yakobo niwe yabwiye Imana, tumva umumarayika bariko baranigana, aravuga ati mbiriza, ndekura burakeye, jewe ntibikunda ko abantu bambona. Uwundi ati namba, sindakurekura gushika umpaye umugisha, gushika umpinduriye izina. Ati witwa nde? Ati nitwa Yakobo. Aravuga ati ntubisubira kwitwa Yakobo ukundi, wiswe Isiraheli. Haleluya. Rero muri ico kigerageza ukomeza usatira, ukomeza ukurikira Imana, ukomeza urondera Imana. Haleluya. Uhungire mu mababa yayo. Mu mababa yayo ntuzohasonzera, mu mababa yayo ntuzohanyagirirwa, mu mababa yayo ntuzokwicwa n'izuba. Oya, mu mababa yayo hari ubwugamo butava. Haleluya. Hari ubwugamo butava, hari ubutabazi. Naomi abana bamuherako kuko yahungiye hatariho. Nawe ibyawe bizoguherako. Haleluya. Umugabane wawe uzowuhomba kubera utahungiyeho. Naho masigara ari nkokore. Haleluya. Ariko dufise Imana. Turafise Imana ihindura ibihe. Yarahinduriwe, tuzobiganira ku munsi w'ejo. Naomi yarahinduriwe ko yatahuwe, aramenya ati aha nahungiye siho, reka mpungireho. Haleluya. Turafise Imana uko biri kose, turafise Imana yamiri kumwe natwe, turafise Imana, Imana y'urukundo, turafise Imana yamiri kumwe natwe, turafise Imana uko biri kose, turafise Imana yamiri kumwe natwe. Haleluya. Uko biri kose, uko bimeze kose, ntambara urimwe, ibibazo urimwe, amarira urimwe, agahinda urimwe, urafise Imana. Haleluya. Haleluya. Turafise Imana. Imana y'imbabazi, Imana y'urukundo, Imana itananirwa, Imana itananizwa, Imana atakiyitera ubwoba. Haleluya. Imana ihindura amateka, igahindura ibihe. Hari ibihe bijana abantu kenshi kure y'Imana, ariko arahiriwe uca no mu bihe bikomeye akamenya ko ari Imana ishobora kubimukuramo yonyene. Atokugwaye n'ubwenge bwiwe, atokugwaye n'inkomezi ziwe, atokugwaye n'ukuboko kundi k'umuntu akomeye, ariko akavuga ngo Imana niyo nizeye, kandi Imana ntawe itokoresha. Haleluya. Haleluya. Tuzobona ingene Imana yakoresheje umukazana wa Naomi agatabago. Imana yo mwijuru rero ibampera umugisha. Oh muvyeyi mwiza, nzi kunyumva, nzi kumbona, kandi nzi kumva abahungu n'abakobwa bawe bariko barakwambaza muri kano kanya, kuko wewe ufise amatwi ukumvira bose icarimwe, ufise amaso ukabonera bose icarimwe, ukumvira bose ukabonera bose icarimwe. Nico gituma n'ubu nkwinginga abariko barakwambaza kubw'ibibazo n'intambara bariko baracamwo, Mwami Imana ubaramire, ubaramize ukuboko kwawe k'uburyo batabare, ubakure muri izo situation zigoye barimwo, kuko we nta na kimwe kikunanira.
muvyeyi mwiza ndagushimiye kandi ndakuninahaje icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye ko vyumvise amen amen mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.